Ibikorwa byinshi byarabaye Spox kuri uwo munsi nyene wa le 8 mars umunsi mukuru w'abakenyezi aho ari kuri RFM Radio France Menya bifatikanije na Master Music hamwe na Master Lendo ubwiwe bari bateguye higanwa ku baririmvyikazi ryari rimaze imisi riba yitiriwe She Sings aho bashoboye guhiganwa vyari live kuri RFM vyamaze nk'amasaha nk'abiri aho haciye avamwo abigeme batatu bashoboye kurusha abandi ari we Chanciela Nirere yego hariho Naomi Ishimwe na Rehema Nonda aho bashoboye kugabana ubushimwe nabwo subundi ni gukorerwa indirimbo audio video yes ku ruhande nago gwa RFM ikacibemerera promotion y'ukwezi kose yes vyari ibintu bimeze neza muri jiri twarabonye Master Lendo ubwiwe hariho na Bernice Dobel numwe mu bamenyesha makuru bo kuri Radio RFM. Yes tuca tubwira ko Rafa turiko turasozera tubabwira n'ivyahabaye harabaye twarabonye ko Emel Loveness nawe nyene yararonse impamya bushobozi yo muri ya kaminuza yego turamukeje cyane Emel Loveness asanzwe aririmba ku giti ciwe ariko arimwo no muri club indanga Burundi arimwo kandi yahoze no muri Miro Team ariko bakaba yarabivuyemo ego reka tumukeza ariko na cyane rico gikorwa gitoroshe cyane kenshi baravuga bati baririmbyi ntibaririmba ntibiga baririmbyi nibi n'amazina menshi ariko urabona neza yuko yashikiye ico gikorwa ni gikorwa cyo kumukeza Yes ariko kandi dutandukiriye no kuyandi makuru tugenda turabona ku mbuga zitandukanye na makuru avugwa muri Do Fighter rero murazi ko isanzwe irimo abaririmbyi nka Difficile 5G hamwe na Vishu Love aho tuzi ko muri kino gihe bose bari basanzwe bakora amakaraoke ariko bakaba bari mu karuhuko bivanye ko hafashe ingingo yuko karaoke zihagarara ego ariko bobo bavuga ati twebwe ntituruhuka uko biba biri kose ni Do Fighter rero bavuga ati nitwicaye bari bamaze imisi bari muri studio bakora ibikorwa byinshi ariko tumaze imisi tubona amavaye vient baja muri PAF tukaba twarabonye ko n'amapasiporo yamaze kuja habona bishoboka neza yuko bafise urugendo na cyane ko twabonye bamaze no kuja kwipimisha corona ego yes nizera ko bagomba baje gukorera ibindi bikorwa hanze y'Uburundi turazi ko bafise amakolabo na ba Knowless zitarashobora kuboneka hariyo n'izindi bakoze muri Kenya n'ujya muhungu umurundi ego cyane kumbure tuvyitegeye bishasha bagiye kutumenyesha n'ikihe gihugu bagiyemo na cyane ni giki bagiye gukora kuko muri kano kanya urabona neza yuko abaririmbyi benshi bari mu gacerere muri rero tugiye kubona ibikorwa bishasha by'abaririmbyi agukunda mawe ndagukunda ndagukunda mawe ndagukunda ndagukunda mawe ndagukunda yo mawe dutanduke ku makuru avugwa kwa Fabrice Nzeyimana canke kuri Heaven Melodies aho tubona ko uciye ku mbuga ziwe hari gikorwa citwa Inyite Session 1 Inyite Session 1 yagenze neza cyane ku batazi ivyo ari byo Inyite Session ni gikorwa tuzohora dukora rimwe mu kwezi aho twicara muri studio tukaririmba live ku ma instrument yose indirimbo shasha twanditse mu nyuma tuzokora production y'indirimbo imwe twitonze raba indirimbo zitatu twahereyeko tubavuga barangiza bavuga ati turashimira Imana yo yaduhezagije iyi studio ukaba wifuza gukora indirimbo na cyane ziri live muzotwegere tuganire inbox ni studio ariko tutaramenya ko inga mu Burundi canke iri mu Rwanda canke iri muri Kenya kuko Heaven Melodies
baragutse iri mu bice bitandukanye muri Congo muri Kenya muri Uganda Uganda ho ngo irakomeye cyane kuko ngo abaganda nabakozi cyane nkuko tubikesha Fabrice yavuze ati arishimira cyane Heaven Melody yo mu Buganda kuruta kumbure n'izindi zose tuzogerageza tumurondere Rafa niba ari live muri Friday Light Show cyangwa ahandi atubwire kuko turabona ko bafise ibikorwa baticaye neza cyane